murumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi, muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi uyoboye ibiganiro byo muri iki gitondo. Abarwanyi b'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo bigaruriye santere ya Nyanzare muri teritwari ya Rutshuru. Bahoraga baraza aba bandi bakaza nijoro bakajyana n'abagabo bakabashakisha bakabura bagaherayo. Tugeze mu nzira ubwo tubona uwo kudusaidiya n'akamoto arabona kutugeza hariya ku mupaka wa Bunagana. Abo ni bamwe mu bahunze bataye ibyabo bavuye Nyanzare. Impunzi zirenga 400 zaturutse muri icyo gihugu cya Kongo zahungiye mu nkambi y'impunzi ya Nakivale mu burengerazuba bwa Uganda. Hano muri Amerika, Nikki Haley wiyamamazaga ashaka itike y'ishyaka ry'abarepublika ku mwanya wa perezida yahagaritse kwiyamamaza. Izi nkuru tubabwiye muri make hamwe n'izindi ijwi ry'Amerika yabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya. Mbere yaho twumve Diane Ninahazwe. Amakuru yacu tuhereye muri Nigeria, abarwanyi bikekwa ko ari intagondwa ziyitirira idini rya Kisilamu mu ntango zino ndwi banyuruje abagera kuri 50. Abategetsi b'ico gihugu batangaje no makuru no munsi bavuga ko abenshi mu banyuruje ari abagore. Abanyurujwe banyururijwe mu karere kitwa Gamboru gahana urubibe na Chad hamwe na Cameroon. Bompi barabo mu ikambi yegaranirijwemwo abateshejwe izabo mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria. Abategetsi batanze no makuru ntibashime ko amazina y'abatanga bemeza ko abanyurujwe bari bagiye kurondera inkwi mw'ishamba. Batatu bashoboye gutoroka bavuze ko bagiye babona abantu bitwaje inkoho babakikuje baca babasaba kubakurikira. Itorokanizo ry'amakuru y'abongereza Reuters dukesha ino nkuru ryarondeye abajeje umutekano muri Nigeria ariko ntaco bashimye kuvuga. Umukuru w'igisata kijejwe ivy'amakambi no gutabara muri leta ya Borno iherereyemwo akarere abanyurujwe babamwo nawe yabwiye Reuters ko ahataragera ko avuga igitigiri ca banyurujwe. Ku mugabane wa Afrika kandi amatora rusange ya Senegal azoba igenekerezo rya 24 z'uku kwezi kwa gatatu. President w'ico gihugu Macky Sall yafashe iyo ngingo inyuma yaho sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro muri ico gihugu itomoreye ko gutunganya amatora inyuma y'igenekerezo rya 2 ukwezi kwa kane bitoba vyubahirije ibwirizwa nshingiro. Macky Sall azosozera manda yiwe itariki ya 2 y'ukwezi kwa kane niwe yari yasavye ko amatora yegezwa inyuma agatunganywa mu kwa gatandatu. Ingingo ya sentare ntanyuzwa igisohoka, President Macky Sall yaciye akombora umushikiranganje wa mbere Amadou Ba amusubiriza warajeje intwaro hagati ari we Sidiki Kaba. Ibiro vya President wa Senegal bikaba vyavuze ko Amadou havanywe mu mabanga yiwe kugira ngo aronka kanya ko kwiyamamariza amatora. Niwe azoserukira umugambwe uri ku butegetsi mu matora azoba rero mu ndwi zibiri. Tukivuga ivy'amatora, leta zunze ubumwe za Amerika isaba umushikiranganje wa mbere wa Haiti Ariel Henry kwihutisha umugambi wo gusozera ikiringo c'imfata kibanza hagatunganywa amatora azotuma haboneka inzego nshasha. Haiti imaze imisi mu durumbanyo n'umutekano muke biterwa n'abagizi ba nabi bitwaje ibirwanisho bavuga ko bashaka ko Ariel Henry ava ku butegetsi. Umuvugizi w'ubushikiranganje ujejwe imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Matthew Miller yavuze ko akamo ka Amerika kadasiguye ko bamusabye gutanga imihoho canke bariko bamuhatira kuyitanga. Miller avuga ko ico Amerika yipfuza ari ahubwo uko haboneka inzego zifasha ico gihugu kwitegurira ingabo mva makungu zizoza gukingira umutekano kandi zigashobora no gufasha gutegura amatora yizewe na bose. Igikorwa co kuzana inteko mva makungu ziza gufasha guhangana n'imirwi y'abagizi ba nabi muri Haiti catevye kuja mu ngiro cemejwe na ONU mu mwaka uheze inyuma y'ubusabe bwa Ariel Henry. Naho ata amatariki aratangazwa yari ico gikorwa kizotangura, Linda Thomas Greenfield aserukira Amerika muri ONU yavuze ko hari icizere ko kigiye gutangura bidatevye kuko intererano zabonetse gusumba uko ONU yari vyiteze. Jimmy Cherizier nawe atwara urunani ruhurikiyemwo inkozi z'ikibi zo muri Haiti yagabishije ko inkozi z'ikibi ziteguriye kurwanya izo nteko. Yabwiye abamenyeshamakuru ko bongereje ibirwanisho mu icungararo y'ikibuga c'indege gikuru co ku murwa mukuru Haiti Port-au-Prince, agira ati umushikiranganje wa mbere Ariel Henry adatanze imihoho amakungu akabandanya kumushigikira bazoba bariko badusunikira mu ntambara izohera habaye genocide.
Ariel Henry yagiye ku butegetsi vy'imfatakibanza kandi bidaciye mu matora inyuma y'igandagurwa rya President Jovenel Moise mu 2021 yegeje inyuma amatora nk'uko yari yaravyemeye avuga ko umutekano muke uri mu gihugu utotuma haba amatora yizewe. Ubu ari mu izinga rya Amerika ryitwa Puerto Rico. Yagiye yavuye muri Kenya aho yari yagiye gusozera amasezerano yo kurungika inteko z'ico gihugu muri Haiti. Ntibiramenyekana nimba kudatahuka kwiwe ari ibiriko bimuvako canke yabuze inzira camwo. ONU ikavuga ko kuva uno mwaka utangura uruhagarara muri Haiti rumaze guhitana abanyagihugu bababa 1,200 abagera ku 700 barakomereka. Ababa 36,000 nibo bamaze guta izabo. Abatatangajwe ibitigiri barafashwe ku nguvu, abandi baranyuruzwa. Amabarabara yasambuwe ariko atuma abagira neza badashikana imfashanyo zirimo imiti n'ibiribwa mu banyagihugu vyoroshe. Dusure gato ku mugabane wa Afrika, ashiramwe mpuzamakungu ONU risaba Gambi guheba umugambi w'integuro y'itegeko risubirira iribuza gukata bimwe mu bihimba vy'irondoka bituma umukobwa canke umugore aryoherwa n'imibonano mpuzabitsina. ONU yavuze ko umugirwa wo gukata ivyo bihimba vy'irondoka ariho nyangwa ry'agateka kazina muntu rikabije n'ikibi kibishe kigira ingaruka zirimwo izo mu mutwe kwa gikorewe. Itegeko Gambia iriko iragerageza gusubiriza niryo mu 2015 ryaziririza uwo mugirwa. Komisari mukuru w'igisata ca ONU kijeje agateka kazina muntu yavuze ko ari ngombwa ko Gambia isigasira intambwe yari yarateye mu vyo gukingira agateka k'umupfasoni ikagumizaho itegeko ryo mu 2015 ribuza gukata uduce tumwe mu tugize ibihimba vy'irondoka vy'umugore. Inama nshingamateka ya Gambia yatanguye kwiga integuro y'itegeko rirekura ugukata ibihimba vy'irondoka ku bagore n'abakobwa ku munsi wa mbere. Ibikorwa vyo kurimbura ubugira kabiri iyo nteguro y'itegeko bizoba igenekerezo rya 18 uku kwezi kwa gatatu. Ikigega ca ONU giharanira inyungu z'abana UNICEF muri rapport yacu kikavuga ko ibice 76% vy'abanyagambia kazi bari hagati y'imyaka 15 na 49 bakaswe ibihimba vyabo vy'irondoka bibafasha kunyurwa n'imibonano mpuzabitsina, mu gihe ababikaswe bari hagati y'imyaka 15 na 19 ari bice 75%. Urakoze Diane nahazwe kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nshuti banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, tubibutse ko mushobora gukurikira ibiganiro byacu no ku rubuga rwacu rwa internet ni wa3.radio.voa.com. Ku mbuga nkoranyambaga adresse ni VOA radio yacu. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Radio Ijwi ry'Amerika tugiye gukomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Abarwanyi b'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo batangaje ko bafashe umujyi muto wa Nyanzale uri mu birometero hafi 130 uvuye mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ni nyuma y'imirwano yari imaze iminsi ibiri hagati y'uwo mutwe n'ingabo za leta FARDC. Inkuru y'umunyamakuru Jimmy Shukrani Bakomera uri mu mujyi wa Goma. Inzego zitandukanye z'ubutegetsi bw'intara ya Kivu ya ruguru zirimo na societe civile umusheferi ya Bwito yemeza ko abarwanyi ba M23 bigaruriye centre ya Nyanzale. Ni nyuma y'imirwano yari imaze hafi iminsi ibiri ibera mu nkengero zayo. Nyanzale ni imwe muri centre zikomeye zigize sheferi ya Bwito, cyane yegeranye n'agace ka Kikuku kabarizwamwo ibiro by'ubuyobozi bw'iyi sheferi. Nyanzale iri mu birometero hafi 130 uvuye mu mujyi wa Goma, ikungahaye ku buhinzi bw'ibiribwa by'ibanze bitandukanye bigemurwa muri centre ya Rucuru no mu mujyi wa Goma. Ubusanzwe aka gace kayoborwaga n'ingabo za leta n'imitwe ya Wazalendo irwana ku ruhande rwa FARDC mu gwashya M23. Eric Kambale, umuturage wo muri Nyanzale twavuganye kuri telefone arimo guhunga imirwano, yemeza ko icyo bari kenshi mu baturage bake batahunze kubera ibisasu by'imbunda nini n'intoya byumvikanaga. Ndio, ni kweli mjini ya Nyanzale inakuwa ndani ya mikono ya M23.
nibyo umujyi muto wa Nyanzale uri mu maboko ubungubu ya M23. Twababonye bakigera muri uyu mujyi, gusa habanje kubaho imirwano, ibibombe byinshi byatunyuraga hejuru, ibindi bikagwa hano mu mujyi rwagati. Ubu bamwe bahunze, abandi twihishe mu bihuru, hari n'abandi bake bakiri mu mazu yabo. Dufite ubwoba bwinshi cyane kuko murabona aka gace kegeranye neza neza na Kikuku, ahari ibiro bikuru bya sheferi ya Bwito. Ibyifatwa ry'aka gace ka Nyanzale ryahungabanyije ibikorwa bitandukanye birimo iby'ubucuruzi n'ubuhinzi bisanzwe bihakorerwa mu buzima bwa buri munsi bw'abahaturiye. Aba baturage hari icyo batinya ku ifatwa ry'aka gace. Ubwoba dufite nuko hari hashize igihe kirekire M23 itagera muri utu duce, kandi murabizi aka ari agace gasanzwe kayoborwa n'ingabo za leta ndetse n'imitwe ya wazalendo. Ubwo nibwo bwoba dufite cyane, ariko n'ibikorwa byacu byahagaze, abantu bose bahunze, mbese akazi kose kahagaze kuko amazi arakinze yose no muri santere. Bahungiye za Kibirizi, abandi berekera Rusoya ndetse n'utundi duce dukikije Nyanzale. Undi wavuganye n'ijwi ry'Amerika ni bwana Mbusa Mukanda, umwe mu bayoboye societe civile muri ako gace. Yemeje ko abaturage barimo guhunga bajya mu duce dutandukanye two muri teritwari ya Lubero, abandi berekeza muri sheferi ya Bwisha yahana umupaka ni ya Bwito. Imirwano yarangije amasaha arenga 10 ubwo M23 yageraga muri aka gace. Nibyo kubera ibibombe byinshi ndetse n'ibisasu, ubu ngubu umubare tumaze kumenya w'abantu bapfuye ni 18, ariko abandi benshi tutaramenya umubare kugeza n'ubu bakomeretse cyane bikomeye. Bahunze bo ni benshi cyane kuko barenga 2,000. Twebwe ahangaha twahungiye iruhande gato, ariko abagiye kure bo ni benshi cyane. Aba batinyaga ibibombe byinshi byavaga ku ruhande rwa M23 kuko abantu bakomeretse ni benshi cyane. Abajijwe n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters niba koko batakaje uwo mujyi, General Jerome Shikotambu wa FARDC yemeje ayo makuru. Ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter, Major Willy Ngoma, umuvugizi wa gisirikare wa M23, yemeje ko abarwanyi babo birukanye ingabo za leta muri ako gace. Abarwanyi ba M23 bigaruriye agace ka Nyanzale nyuma y'ibitero by'ubutitsa uyu mutwe wagabye ku ngabo za Congo FARDC mu nkengero z'umujyi muto wa Sake ubarizwa mu teritwari ya Masisi mu byumweru 2 bishize. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uravuga ko uhangayikishijwe cyane n'imirwano ikomeje gukaza umurego mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu muryango kandi ugaragaza ko kongera intwaro zikomeye zirimo misile zimanura indege kimwe n'utudege tutagira abaderevu byatumye intambara irushaho gukara mu nkengero z'imijyi ya Sake na Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru. Umunyamakuru Temistokle Mutijima atugeze ibindi kuri iyi nkuru. Muri iri tangazo ryawo, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi urashimangira ko ushyigikiye byimazeyo imigambi y'amahoro ya Nairobi na Rwanda, ukavuga ko nta gisubizo cya gisirikare gishoboka ku kibazo gihari, ahubwo igisubizo cyo mu nzira za politiki aricyo cyonyine gikwiye. Itangazo riti ibi bigomba kugerwaho binyuze mu biganiro bidaheza hagati ya Kongo n'u Rwanda mu rwego rwo gukemura impamvu muziza amakimbirane, bigakorwa hagamijwe ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro yafatiwe muri gahunda zo ku rwego rw'akarere zigamije amahoro no kubaka ubusugire, ubumwe n'ubutavogerwa by'ibihugu byose byo mu karere. Mu itangazo ryawo, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uramagana ibitero biheruka by'inyeshyamba za M23 kandi ugashimangira ko wamagana ibikorwa by'imitwe y'inyeshyamba ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu muryango uravuga ko iyo mitwe yose igomba guhagarika imirwano, igasubira mu duce yahozemo kandi igashyira intwaro hasi nk'uko bikubiye mu myanzuro yafatiwe mu biganiro bya Nairobi na Rwanda. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kandi washimangiye ko ibihugu byose bifite inshingano zo guhagarika ubufasha bwose ziha iyo mitwe y'inyeshyamba. By'umwihariko uyu muryango wamaganye ubufasha uvuga ko u Rwanda ruha inyeshyamba za M23 no kuba igisirikare cyarwo kiri ku butaka bwa Kongo. Uyu muryango wahamagariye u Rwanda kwihutira kuvana ingabo zarwo bwangu muri Kongo, rukanahagarika ubufasha n'imikoranire na M23. Wasabye kandi igihugu cya Kongo n'abandi bo mu karere bafite uruhare muri iyi ntambara guhagarika bwangu imikoranire n'umutwe wa FDLR hamwe n'indi mitwe y'inyeshyamba.
Gusa ibihugu by'u Rwanda na Kongo byakunze guhakana imikoranire n'imitwe y'inyeshyamba ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda kandi ruhakana ko nta ngabo rufite muri icyo gihugu. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu itangazo ryawo kandi urasaba impande zose gukora uko zishoboye zikarinda abaturage b'abasivili, zikirinda guhonyora amategeko mpuzamahanga, kandi zikareka imfashanyo y'ubutabazi ikagera ku baturage bayikeneye nta nkomyi, nta n'ikigombereye gusabwa. Uyu muryango wamaganye wivuye inyuma imvugo zihembera urwango rushingiye ku moko, kimwe n'ibikorwa bya politiki bishyira imbere amoko. Ugahamagarira abanyapolitiki nabo mu miryango ya sosiyete sivili gutanga umusanzu wabo mu biganiro biganisha ku mahoro no gukumira ko ikibazo cyarushaho kugira udubi. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi usoza ushimangira ko ushyigikiye ibikorwa bigamije amahoro, ituze n'iterambere mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere kose. Muri ibyo umuryango uvuga ko harimo gukemura impamvu muzi z'umutekano muke n'intugunda mu karere, zirimo imiyoborere mibi na ruswa, ndetse no kutuzuza inshingano kw'abayobozi, kimwe n'umuco wo kudahana washinze imizi no gukoresha nabi ububasha kw'abategetsi. Muri ibyo bibazo kandi biteza umutekano muke mu karere, uyu muryango wavuze ko harimo n'ubucuruzi buciye ukubiri n'amategeko kw'imitungo kamere. Uyu muryango kandi wamaganye ibitero biheruka kwibasira ambasade z'ibihugu biwuhuriyemo ndetse n'inyubako z'ingabo za Loni muri Kongo, MONUSCO. Ku yandi makuru arebana na Kongo, impunzi zirenga 400 zaturutse muri icyo gihugu zahungiye mu nkambi y'impunzi ya Nakivale mu burengerazuba bwa Uganda. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR rivuga ko buri munsi abarenga 100 bagera Ikisoro. Umunyamakuru Ignatius Bahizi yari Nakivale, zimwe muri izo mpunzi zihagera. Bisi 6 z'umweru zanditseho ibimenyetso bya HCR zinjiye mu kigo cyakira impunzi nsha cya Kabazana hano Nakivale, zihasanga bene wabo bahaje imbere. Izo bisi zaje ziherekejwe n'izindi modoka z'abakozi bo mu miryango itabara imbabare hamwe na polisi ya Uganda. Uyu mugabo n'umugore b'impunzi z'abanyekongo baganiriye n'ijwi rya Amerika. Wowe waturutse mu kaye gake? Kinyandonyi. Kinyandonyi ni muri Rucuro sibyo? Gupema Rucuro. Ubwo gihe mwahunze mu byari bimeze gute aho Kinyandonyi? Yari ndambara abasoda bo mu shamba bazagutera bo mu munjeni. Abahe basoda? Barabinani bazalendo. Bazagutera bano bari mu bafashe igihugu M23. Ubwo rero bakaza kubatera, bamwe bakabica abandi bakirukanga. Ubwo mudabonye hari ranze ubwo twe tuva mu abandi nabahe abo bazagutera na bana rapfaga. Ni hari mbitu indambara tugeze mu nzira, ubwo tubona uwo kudusaidia n'akamoto arabona kutugeza hariya ku mupaka wa Bunagana. Tugeze ku mupaka imodoka iraza kudusaidia, baratwakurira imodoka yo kudusaidia tugeze Nyakabanda. Hejuru yabo twaraje turi kwirukanga. Kristokea bwito kure nyangambo ya Kashuga Mweso. Impunzi ziva muri bisi ubona ko zinaniwe, zishonje, kandi ku isura zigaragara ko zibabaye. Harimo n'abandi basa nk'abarwayi. Umwe ku wundi bakurikiranye basohoka muri bisi, bamwe bafashe imifuko mito n'iminini, abandi bafashe abana batoya cyane mu ntoki, abakuzemo gake bigendesha. Naganiriye na Sofia Nyiraneza ufite imyaka 90, yasohotse muri bisi ashoreye utwana duto tubiri, yambwiye ko ari utwuzuguru twe. Avuga mu ijwi rinaniwe kandi ryuzuye agahinda, arambwira akababaro ko guta urugo rwe kuri iyo myaka. Turutse Gisharo. Ufite imyaka ingahe mukecuru? 90. Imyaka 90 urimo guhunga? Ubwo byagenze gute kugira ngo muhunge? Bahoraga baraza ababandi bakaza nijoro bakajyana n'abagabo, bakabashakisha bakabura bagaherayo. Nta muntu ngira baba bamazeho. Noneho ubwo ngubwo nguma aho ngaho ndakomeza ndahangaza kuva kera, kuva tabara yatangira ndakomeza ndahangaza. None buno mbonye birananiye, reka ngende n'abandi. Ni ubwa mbere uhunze? Ntaho nagere. Kubona uhunga ufite imyaka 90 urumva atarakababara? Urumva atarakababara kweli. Nishita. None se ko ntagira umwana kwanari babajyanye guco nabuze ari guhunga. Nje ndabo mfite amaraso. Ubwo buno niho twe twagakunda. No kuza barazaga bakajyana bagasahura ihene, bagasahura inka, bakajyana. Twavuganye na Jennifer Nshemerirwe ukorana HCR kandi akaba akuriye umutekano w'izi mpunzi, atubwira igikurikiraho iyo impunzi nsha zigeze hano.
Ati ni imiryango 100 irimo abantu basaga 400 baturutse mu nkambi y'agateganyo ya Gisoro y'Inyakabande aho bari bamaze hafi ibyumweru 2. Ubu ubwo bakigera aha tugiye gukuramo abarwayi, abadamu batwite bashirwe aho bagenewe bavurwe, hanyuma bageze aha bagiye kwamara iminsi 5 tubaha n'ibyangombwa by'ibanze, hanyuma y'iminsi 5 tubone kubatuza mu nkambi nk'abandi. Zikimara gusohoka muri bisi zatonze umurongo, nuko abaganga batangira gupima umuriro wa buri wese. Uwo barangije akinjira mu cumba akandikwa, hanyuma bagahabwa andi mabwiriza. Izi mpunzi ziri mu byiciro by'imyaka yose ziva mu bice bitandukanye bya Kongo zasangiye n'ijwi ry'Amerika icyaziteye guhunga nubwo zari zarihanganiye imvururu za mbere. Turutse muri Kongo muri Masisi twasize intambara ari nyinshi cyane, amabombe baravugaga n'amasaso matoya. N'ubwa mbere uhunze? N'ubwa mbere. Ubona baye ubwa mbere guhunga uvi Masisi, urumva byakiriye gute? Ntabwo ari byiza cyane kuko twapoteje byinshi cyane twari dutunze. Nabonaga amasaso ari menshi, turari mu nzu tukajya kurara mu mashamba, mpitamo guhunga. Ndambiwe kurara mu mashamba. Nubwo hazi impunzi nsha, ibigo bishinzwe imfashanyo na guverinoma birarengerwa. Bivuga ko uko umubare w'impunzi hamwe n'impinja zigera ku 400 zivuka buri kwezi, ubushobozi bwo kuzitera inkunga bwakomeje kugenda bugabanuka. Ignatius Sibahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Muri Tanzania umuryango Help Age International uravuga ko uzagendera amashiringi yo muri Tanzania 200,000 impunzi z'abarundi bageze mu zabukuru, abagendana ubumuga n'abarwaye indwara zidakira bazataha ku bushake mu gihe cy'amezi 10 yatanzwe na leta ya Tanzania. Umunyamakuru James Joven arakomeza iyi nkuru. Helpage International ishirahamwe ryita ku bantu bageze mu zabukuru ku isi, abagendana ubumuga n'abarwaye indwara zidakira, igisata ca Tanzania rivuga ko ayo mafaranga 200,000 y'amarundi riteganya kuzotanga ni inyongera ku yandi arenga gato 500,000 azotangwa na ASER kuri buri muntu akeneye gutaha ku bushake. Ayo kandi azoba arimwe n'ibiribwa bibamaza amezi 3 hamwe n'ibikoresho byo mu rugo. Iyo ngingo ifashwe mu ntumbero yo kubahimiriza hakiri kare kuko leta ya Tanzania yatangaje ko izotahukana ku nguvu impunzi z'abarundi ziba mu nkambi za Nduta na Nyarugusu hatarenze mu kwezi kwa 10 uyu mwaka turimo. Bwana Francis Rukombo waserukiye ishirahamwe Helpage International mu nama yabereye hagati mu nkambi ya Nyarugusu kuri wa kabiri niwe yashikirije iryo jambo. Tunatambua UNHCR wamekuwa wakitoa fedha kwa kila kichwa au kila mtu ambaye amejiandikisha kurejea kwenda Burundi. Turazi neza ASER yahoritanga amahera kuri buri muntu ku mutwe wa buri muntu yiyandikishije ahungutse. Ati rero natwe mu gutahura utugorane dutandukanye abantu bacu, aba bantu bagendana ibibazo bitandukanye baba bafise, natwe nka Helpage twazanye akandi gaseke, yindi fungo y'amahera ujya muntu atishoboye, ujya muntu agendana ibibazo mugabo kandi akwije ibyangombwa, ujya muntu atahurika. Uwo rero ashitse muri dipacha imbere y'uko ahunguka bazomuha 200,000. Imbere y'uko ahaguruka bazomuha, ageze muri dipacha azohabwa 200,000. Ku ruhande rw'umugenduzi w'impunzi mu karere k'intara Kigoma, Bwana John Warioba Mwita yavuze ko leta ya Tanzania, ASER na leta y'u Burundi bamaze kwemerana ko impunzi z'abarundi zose hatarenze mu kwezi kwa 10 zizoba zatashe. Serikali zimeshafikiana, leta zaramaze kumvikana mu kugera mu kwezi kwa 10 bamaze kugaruka bose. Tafadhali sana turabingize cyane mtumie kipindi hiki kurudi nyumbani kwa hiari. Mukoreshe iki kiringo gusubira muhira ku bugombe. Ni nini kitapata baada ya hiki kipindi? Ni iki kizakurikira inyuma y'iki kiringo? Mimi sijui. Jewe ntaco nzi. Tuko na miaka 6 ya facilitation. Twadufise imyaka 6 yo kuborohereza. Tukisubiri unakuja kutuambia nataka kurudi. Turakurindira uza kutubwira ati ndagomba gusubira. Sasa tunakuja kukuambia muda umefika urudi. Natwe rero turaje kukubwira ati gihe cyageze subire nyuma.
subira mu gihugu. Bamwe mu bageze mu zabukuru n'abagendana ubumuga bo basanga kuronswa amafaranga n'ibiribwa kugira batahe atari wo muti urama bw'ibibazo catumye bahunga. Hari ico basaba seri nayo bisigaye byo ngaha tubona atari abo bose bahunguka nukomoka so kugira ngo bashimye amahera cyangwa ngo bagende iwabo ni kuki bagenda bagaca twumva batera bagaruka kandi bakaja muri Tanzania yataba ari ingorane zitubako nawe kwipfuje gusubira gupfa yiruka. Tugize amagorwa dufise ngaha tugomba yuko bodushikira imbere batuvugira neza yuweni ikaducungera umutekano n'ivyiyumviro by'iwacu hanyuma rero ibintu bikagenda neza. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 leta ya Tanzania niho yugara burundu ikambi y'impunzi ya Mtenderi naho impunzi zisanga amategeko mpuzamakungu agenga impunzi atakurikijwe. Leta ya Tanzania igabisha ko izokugara ikambi ya Nduta uyu mwaka nyuma yaho izoherukira mu nkambi ya Nyarugusu. Kuva mu ntara ya Kigoma iri mu gihugu ca Tanzania, James Jovini ku bw'ijwi ry'Amerika. Abagore mu majwi yabo ku ijwi ry'Amerika. Buri munsi kuwa gatanu mu kiganiro iwanyu mu ntara saa 7:20 tubagezaho ikiganiro cy'abategarugori. Murakoze gutera iteka abigeme n'abafasoni ku ijwi ry'Amerika. Mu muryango, mu iterambere, mu burezi, mu kubungabunga ubuzima, mu buyobozi no mu ikoranabuhanga. Guha ijambo umugore no kwiteganyiriza. Ni ikiganiro ku mibereho y'abategarugori mu Rwanda no mu Burundi, mu karere k'ibiyaga bigari, mu nkambi no mu bindi bihugu ku ijwi ry'Amerika. Nshuti muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi ry'Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru no kuyabagezaho. Ndabifuriza amahoro n'amahirwe, mugire ibihe byiza.